umunsi twibuka iyicwa ry'uwo twabuze tutanka Ernest Manirumva, akaba yari icegera c'umukuru w'ishirahamwe OLUCOME, akaba yagandaguwe mw'ijoro ry'uwa munani rishira uwa 9 ndamukiza umwaka w'2009. Ni igiki rero kibuza gushika ubu abakozi bo muri sentare ntahinyuzwa y'u Burundi guca urubanza nk'uko amategeko abitegekanya, kugira ngo ukuri kuja habona kubagandaguye bunyamaswa uwahoze ari icegera c'umukuru w'ishirahamwe OLUCOME Ernest Manirumva. Mw'ijoro ry'uwa munani rishira uwa 9 ndamukiza umwaka wa 2009, Manirumva Ernest yahoze ari cegera c'umukuru w'ishirahamwe OLUCOME, yarishwe agandaguwe kuko ntiyiyahuye. Gushika iki gihe rero ibitangaje ibibabaje abarundi n'ishirahamwe OLUCOME n'umuryango wiwe w'amaraso nuko gushika iyi saha atakuri kurapfa kugiye habona, kandi muzi yuko leta y'u Burundi nk'ayandi mareta yose bafise ivyangombwa, bafise amasentare akwije ivyangombwa, abakozi bahembegwa ico nyene cyo gushira habona ukuri kubaba bakoze ikibikibishe nk'ejo. Ukaba nkako igerekezo rya 5 ndamukiza umwaka wa 2023 ishirahamwe OLUCOME ryarituye umukuru wa sentare ntahinyuzwa rikoresheje ibaruwa inimero ubusa 63 ubusa OLUCOME ubusa agakwego ubusa 4 agakwego 2023. muri iryo baruwa ishirahamwe OLUCOME ryasaba uyo mukuru wa sentare ntahinyuzwa gutora dosiye yari yarabuze. Gushika n'ubu aho nobabwira yuko iyo dosiye atawuzi aho iherereye, atawuzi ikibanza irimwo mu madosiye ari muri irya sentare ntahinyuzwa. Iyo dosiye yitwa RPCA 402 ijanye n'igandagurwa bunyamaswa rya Ernest Manirumva, uwahoze ari icegera c'umukuru wa OLUCOME. Muri iryo kete nyene ishirahamwe OLUCOME ryaramenyesheje ko ryasavye kandi ko iyo urwo rubanza rwari ruhejeje gucibwa na sentare isubiramo
ya Mukaza ko urwo rubanza gusamburwa uzangwe iyo dossier RPCA 402 nivyo birimo kwari gusaba isamburwa le pouvoir en cassation kugira ngo kuko urwo rubanza rwari rwaciwe nabi cyane rwakurikijwe amanyanga menshi urumva noneho ko n'ubu dossier idatogwa ntacyo ishirahamwe OLUCOME ritakora kugira ngo ribicije ku mukuru waryo nyakubahwa Gabriel Rufyiri ntacyo ridakora kugira ngo urwo rubanza rw'igandagurwa bunyamaswa iryo wahoze ari icegera cy'umukuru wa OLUCOME rucibwe. Ariko rero urwo rubanza muri Cour supreme rumaze guprogramwa inshuro zitari munsi ya zitanu, aho hose rukaguma ruri muri romize, baguma bashira muri bya bindi bita romize, nuvuga baguma baruha iyindi sango bivuye kuri vyinshi. Hari aho umuburanyi atitaba, nuvuga uwagirizwa icaha, hari aho bataboneka, hari aho bitwaza ibindi muri sentare ntahinyuzwa. Murumva inshuro zitanu zose urubanza rwashingishijwe hakurikijwe amategeko nk'uko igihugu kibitegekanya, nk'uko ubutungane mu gihugu bibitegekanya, rugaprogramwa inuze inshuro zirenga zitanu, mugabo ntihagire ikintu na kimwe cyo gucugo rubanza gikogwa. Hari kwigenekerezo rero rya kane z'ukwezi kw'icenda 2014, aho oye niho wabaye programme, kandi mugabo naho nyene aho niho ruherukira, naho nyene rwagumye muri bya bindi nyene byo kuzembagiza ishirahamwe OLUCOME ryabuze hamwe n'umuryango wa Ernest Manirumva. Aho hose baguma bazembagiza abo bantu. Murazi yuko societe civile y'u Burundi atacitakoze muri rya myaka y'igandagurwa ya 2009. Murazi ko ari nabo bateguye societe civile y'u Burundi yateguye n'ishingurwa n'iteka rya nyakwigendera. Aho hose nta na kimwe kitakozwe, societe civile y'u Burundi ishirahamwe OLUCOME rigiye imbere kugira ngo dusabe ukuri kuri Manirumva. Harabaye n'amakampanye, harabaye ibikorwa vyinshi byo gusaba ubutungane kuri Ernest Manirumva. Ariko gushikisa murumva aho kutwishura ahubwo baca banyuruza dossier. Mwebwe mwese muragenda muri Cour supreme mubaze dossier RPCA 402. Mwebwe muri abajournaliste murazi gucukura, ntimuzopfa mwitoye, ntibazopfa bayibahaye. Murumva yuko rero igihugu cy'u Burundi kigowe kikiriko. OLUCOME rero yarashikiye kandi umukuru wa sentare ntayinyuzwa. uwa mbere no kuvuga itariki 8, no kuvuga hari ejo no kuvuga 8 z'ukwezi kwa 4 2024, dutwaye iyindi correspondance
iri ku nimero 34 agakwego gashinze OLUCOME agakwego gashinze ubusa 4 2024 kugira ngo tumwibutse ko botora ko bogerageza bagatora borondera baronka ivyiyo dossier PCA amajana 42 yerekeye iyicwa bunyamaswa rya Ernest Manirumva. Ivyo rero tubisaba kugira ngo ubutungane mu Burundi bwiyambika agashambara. Murazi yuko amadosiye menshi mufatire kuri iyi dosiye y'umuntu nk'uyo, umuntu akurikiranwa n'ishirahamwe nka OLUCOME muzi, akurikiranwa n'umuryango wiwe, akurikiranwa n'abarundi na societe civile, mugabo bakubahuka bakanyegeza dosiye yiwe. Muce rero muraba dosiye z'abandi banyagihugu bato bato, bamwe bava mu mitumba baja kuburana ku migwa mukuru y'intara. Murazi intara ngene ingana, agenda n'amaguru akaka indaro, imvura iguye akaryama agacegwa, agateba agashikayo akaka kanimero k'iyo dosiye. Muca mwumva ingene bica bigenda. Murumva yuko ari abantu rero bamerewe nabi cyane. Abantu bubahuka kunyuruza dosiye ya Manirumva, yahoze ari umuprofesere wa universite, yari yarize iby'ubutunzi bikomeye, mugabo ari icegera c'umukuru w'ishirahamwe OLUCOME, mugabo ntibatinye na gatoya, ntibagire isoni byo kudaca urubanza rwerekeye iyicwa ryiwe. Muca mwumva rero abantu bato bato kwibara ryaguye. Kandi ishirahamwe OLUCOME ribisavye inshuro irenga ngira ngo 10. Murazi ko turiko duhimbaza 15e anniversaire mu myaka 15 irangiye Ernest Manirumva yishwe. Murumva bientôt izobikwiye, mbere irakwiye. Murumva rero yuko tubisabye keshi kugira ngo ubutungane mu Burundi bukogwe. Nico gituma muri correspondance twarungikiye ejo umukuru wa sentare ntahinyuzwa. Nico gituma twahaye kopi umushikiranganje w'ubutungane kugira ngo afashe kanatsinda n'ivyajejwe gutora umuti w'iki kibazo. Ubwa mbere ho hatangure hatogwe iyo dossier RPCA 402 vuba bwango, ntidusubire muri Cour supreme kumaramarirayo iyo dossier itabonetse, bakabona batabitoye. Ishirahamwe OLUCOME n'abandi bose barifasha n'umuryango tuzokwitura ubutungane mpuzamakungu canke ahandi hose dufitiye uburenganzira, tuzobikora. Kandi turindiye gusa ubwa mbere wo kwiyo dosiye itogwa, ihejeje gutogwa ubutungane bukore, tubone bose, abarundi bose babone abagandaguye bunyamaswa Ernest Manirumva.